icambere coco ni inkingi ya kane igize ubw'Islamu. Urumva rero inkingi ni ikintu kiba gishigikiye ikintu. Inkingi rero iyo utayikoze ubu yisenyuye. Uyisenyuye naho uba usenyuye ubw'Islamu bwawe ntubucize umw'islamu. Ari naco gituma rero imaze kwitwa inkingi ya kane vyanse bikunze umw'islamu wese haba mu Burundi haba kw'isi yose nuguca ashira mu ngiro akifunga. Uti mbega bifunga iki? Ramadhani iyigeze nuko umw'islamu wese ahari yifunga nkuko abayemera Imana b'imbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabo nyene barifunga. Rero kwifunga sukuvuga ngo nukwifunga kujya no kunwa gusa. Ego umunsi wose nturya, umunsi wose ntunwa, kwisonzesha kubera Imana. Nta kintu kiryoshe kiza kiruta ivyo kurya ibifungurwa. Nta kintu umuntu yitwararika nko gufungura. Urazi noneho umuntu udafunguye ntubaho. Ariko rero Imana imaze kukubwira iti nunyihebere, ndazi ko ico kintu kikuryohera, ariko nunyihebere ndabe yuko na jewe wanyubahirije kw'isi ukansenga ugakurikiza amabwirizwa yanje. Rero Ramadhan icisigura ni nk'umuntu kwihana, ni nk'umuntu kwihana ibicumuro vyiwe vyose, kuko uvuga uti ndifunze kurya, ndifunze kunwa. Sivyo vyonyene, ni wifunga urusaku, ni wifunge kutyoza, ni wifunge inzankano, ni wifunge ibintu vyose bishavuza Imana nko kwiba, gusambana, eka kuvuga nabi, gutyoza abandi, ibihuha, ivyo vyose uravyifunga. Ramadhani kamera nk'umwarimu wawe ukwigisha guheba ibintu vyose vy'ibicumuro aho rukora mu yindi myaka, hanyuma Ramadhani kakugira mushasha, naho izohera ukabandanya uri mushasha kuko wagize entraînement yo guheba ibintu vyose bishavuza Imana vy'ibicumuro. Ramadhani rero ku muislamu wari we wese ni ngombwa vyanse bikunze, kuko utifunze Ramadhani ubuvuye ubusenyuye kandi ubuvuye mu idini ryeranda rya Islam. Ubukene bwamyeho sukuvuga yuko butazokwamaho, kandi imyaka yose irasa ntingana. Kandi noneho mu Ramadhani nakaryo keza turonka ko gutera ibisabisho vyinshi kugira ngo bwa bukene icambere coco Imana ibukureho, yanzara Imana yiturinde. Tukongera tukabonera akaryo yuko nakaryo keza kuko abantu twirirwa turasenga tukarara turasenga. Nakaryo keza rero kugusabira n'igihugu amahoro, nakaryo keza kugusabira igihugu ubumwe n'urukundo n'umwimbu, no gusaba ku Mana iturinde ibihuhusi, iturinde za nyamugigima, iturinde ububisha. Nakaryo keza rero kuko tubikora ijoro n'umutaga. Murazi rero no mwijoro yuko atarakamenyera abantu basenga, ariko muri ico gihe turasenga. Rero bavuga bati urusato rw'imbaraga sagwifuka batanu. Muri ico gihe rero mu kwezi kw'Ramazani umwe aronse mu Bayisilamu aragaburira n'abandi. Nico dutegerezwa kuko ni ukwezi gutanga imperezwa. No mu mazina ya Ramadhani kwitwa ukwezi ko kugabura, ukwezi ko gutanga imperezwa, ukwezi k'urukundo, urumva ukwezi ko gusabikana.